ariko nitworeka guca ku mateka mu gihe amateka y'umwana muto cyane Lamine Yamal ku myaka 17 yagaragaye mu rutonde hari n'abagiye baravuga ngo Lamine Yamal ngo emeze gute uyu kubganje yabaye uyu yarajyamiwe ni meilleur joueur wa Euro muri trophée y'abana badakujya 21 nahone ari nominated mu gihe yanagarutse kandi muri Copa yanagarutse kandi no muri commentaire hari abandi ko mbona bagenda bandika ngo Lamine Yamal ari kuvamwe ngo Musiala akajamwo canke Rodrigo oya nta kintu na kimwe nimba Rodrigo kaskatari meilleur nimba ari meilleur joueur wa Espagne canke se wa Euro Yamal agira kabiri nimba Barcelona yaratunze abakinyi beza mwaka wese ni Yamal mwanya wose yakinye yabaye mwiza gusumba uri mu kinyo kwa Barcelona kari mwiza gushika equipe igera quarto finale tabiheruka kuvuga ngo Lamine Yamal nta kintu kimwe cyo muvanamwe ngo ushiremo Musiala canke Rodrigo kubera ko equipe yiwe ya equipe nationale ya Espagne yego hari aho yayigejeje hari umusaruro mwinshi wiwe kuko yabaye impliqué mu bitsindo bigera kuri 4 igitsindo kimwe na assist 3 ku myaka 17 ku myaka 17 selection yiwe ya mbere muri Euro ku myaka 17 yisanze ari nomine mu bana mu bazoronka Balon ku myaka 17 niwe wa mbere bikoze bino bintu amateka yaba naba ba Messi ndetse na Cristiano Ronaldo batigeze bakora byo twereka ko uko bigenda kose Barcelona tegereza kubifise imari ishushe kandi igomba gutunga ibungabunga bagomba kumubungabunga kuko niba tamukoresha neza cyangwa niba tamusuiva neza ni kintu nakunze kwamvuga nko kunamba mu rugamba ati mu myaka 5 iri imbere nitutaburagira umugisha Jean Claude ku rwego rwiza igihugu kizoba cyarahombye nitutanabona na Lamine Yamal mwiza mu myaka 5 iri imbere igihugu kizoba cyarahombye Arwitwa Bella avuga ati none Yamal ni mwiza muri club kurusha Musiala na Rodrigo turabe statistique rikaca tuzana uburyo equipe zari ziyubatse naho zabwirizwa kugera Bayern nayo mwaka weze iri comparable na Barcelona agaruke muri quart de finale ya Champions League Bayern agaruke muri demi finale mugabo statistiquement izi equipe ziri comparable bose bagize saison mbi bien sûr mugabo nimba Bayern yaraduhaye meilleur buteur nka weekend bigaragara ko Harry Kane yarahetse Bayern gusumba undi mukinnyi wari wese mugiye ku mwaka wese twabonye Lewandowski mubi tubona undi mukinnyi wese mubi cha tubona umwana from nowhere yitwa Yamal shakuri zo statistique none niwo mukinnyi ya dribble cyane muri Ligue des Champions no mukinnyi afite dribble race ugeza muri mwanya muri UEFA Champions muri Champions League ku mugabane wa Burayi niwo mukinnyi mwiza muri Euro statistique ziwe muri Euro ziri impeccable nazibuze muri club ariko muri Euro biramwe eliminera Lamine Yamal ucuzana mwonde ano niyo mayigwe yo gukina muri club mugabo uwo mwaka nyene hari higanwa rindi rizohuza ibihugu ugaca witwa none niko ntiyaje erega niko muri club naco yakoze kandi club yo none yageze Bilbao mwaka weze mugani ko yaje kubera ino Euro yakinye utudu statistique nabyo ibitsindo bibiri muri Euro turamuvugira statistique mabadani Olmo bari hasi Ravye Daniel mu bitsindo yatsinze na pass decisive yatanze biri munsi y'ivyo Rodrigo yatanze mugabo ni en fonction equipe warimo niganwa warimo nivyo umwanya wabitanze byari bikenewe ndugu yako Victor Jokles n'umuswedwa n'umuswedo yatsinze batsinze Azerbaijan ibitsindo 3-1 atsinda igitsinda atanga na assist 2 ku musore twa Isaac umusore ni isi ngo rutonde rumeze ngo rayoboye nka Sport Zone game yo muri PJ Classic FM Sport Zone game bitekanye yaruzoba yobera Yamal amerita kubamwo ariko na pressure ngo Yamal ngo bwizwa kuba muri 10 ashaka buwa 30 afunge mugabo umwana ivyo yakoze biramuvugira kwa mu rutonde rwa 30 si what's bimerita paraporo y'abarimo Yamal wanashaka statistique afise ziramuvugira kuzoza muri 15 beza nawe ashaka buwa 30 mugabo abantu bariko baravuga ko Yamal adakwiye kuba muri runo rutonde sinibaza karanya mupira ko statistique mareka ndakubita akakantu basi sivyo yes ari muri Barcelona mwaka weze yatsinze ibitsindo 5 tanga assist 5 mu 37 yitwa ko yahonyoye mu kibuga muri Ligue des Champions yatanze assist 2 mu 10 mugiye muri Super Coupe d'Espagne yatsinze igitsindo kimwe muri 2024 ariko mwana mu gwiseruka y'igihugu wa Espagne muri Euro yakinye nkinondo w'igitsindo kimwe assist 4 mugiye muri eliminatoire ya Euro yari yatsinze ibitsindo 2 none umwana wa mwagiriza iki
competition majeure nka ero igisindo kimwe assist zine plus gutwara igikombe plus kwitwa umukinyi mwiza kiri muto yego umwe mu bakinyi beza ero yatunze mu gihe muri La Liga yatsinze ibitsindo bitanu atanga na assist zitanu uramwagiriza iki wari umwaka we wa mbere muri Ligue des Champions twabonye umwana dribble cyane buri ivyo bitsindo mugabo yashobora gutangira passe kuri match ya Paris Saint-Germain kavuga ati Barcelona nitaronka rouge ntitwapfa uramwagiriza iki ntaca atakoze Lamine Yamal ana zino statistique kuza guheka igihugu nka Espagne ukaba umwe mu bo kigendera ko ku myaka 16 ugakwiza 17 muri finale mwana yarakoze urabona zino statistique zako muri ero imagine ndwi igitsindo kimwe decisive zine Barcelona mu bisanzwe ntaco yakoze yaragwiriranye cyane muri Barcelona paraporo y'umwanya yahawe mugabo dufashe ibitsindo bitanu na assist zitanu tukaje dufata ero yakoze ero yonyene iramuvugira gusa ibaza umwana yakinishije iminota igera ku majana 5 muri ero agatanta gutera mu igori inshuro 18 imipira yatanze precision de passe zashitse ibice 79 n'uduce 86 ibaza iminota amajana 5 fata ibitsindo yagize muri warana ibitsindo bitanu vango muri minota ijana ni buri muri competition majeure nka ero banatwaye yategeza kubagiza uruhara mu gitsindo ni buri kuvuga ngo mu minota amajana 5 yakinye mwana yashobora kuba yiruka ibirometero 55 n'ibice 32 ubona ko ari wa wundi equipe ya Espagne nimba yashoboye kubitsinda nk'ibitsindo bigira nko kuri 70 dufate niyo yonyene niwe wenyene no kuvuga ngo yagize uruhara mu bitsindo vyinshi kuko Daniel Olmo yatsinze ibitsindo bitatu atanga assist imwe nibaza ko kuri Lamine Yamal nta nkuru zihari bado deba kuba ari muri 30 ni nkuko yakwisanga muri 13 ni nkuko yakwisanga no muri 10 nta nkuru yo nta nkuru irimo Lamine Yamal harara merita nuko rero bya Balon d'Or vyifashe gushika muri ikano ukanya ako arakano numvise Landry yakubise mwejo Landry nkunde ndakugarukeko gute utondeka abakinyi batanu beza Kylian Mbappe akazamo rutaratarimo Kylian Mbappe nawe erega uno munsi yataho facteur equipe reza mirotaro yo twara Balon d'Or reka ndakubwira ikintu usore yitwa Kylian Mbappe nivyo yarabaye kwa Paris Saint-Germain mugabo muri saison yiwe ya nyuma ntiyari Mbappe mwiza oya Mbappe bundi vyamuranze nivyo bitsindo nkuko vyava voilà kandi na Mbappe mwiza twabonye muri equipe nationale ya France siyo twabonye muri eho mugabo statistiquement Kylian Mbappe ugendera muri equipe ya Paris Saint-Germain mu match reka ndagukubita statistique zi match ya Kenya mu mwaka uheze Kylian Mbappe ni sasu Kylian Mbappe lotin nta kintu na kimwe Landry reka dufate karorero reka ndakuzanire reka dufate karorero Kylian Mbappe gutwara Ligue 1 ari kumwe na Paris Saint-Germain hari gitangaza kirimo nta gitangaza kirimo performance individuelle akazi Mbappe oba yarakoze kugira ngo ahe Paris Saint-Germain Ligue 1 karasumba kaziro tara yakoze kugira ngo ahe Inter de Milan Serie A kari comparable nindi yakoze akakora erega senzi ko ari kurabona Inter de Milan na Paris Saint-Germain mu buryo zakina mu buryo butandukanye cyane collectivement equipe ya Inter de Milan yari nziza kurenga Paris Saint-Germain nambari rega dushaka tunafata kari bamwe umwe ba meilleur buteur wa Ligue 1 undi aba meilleur buteur wa Serie A umwe acaja gukina Euro undi aja gukina Copa America umwe ari titire n'ata titire mu gaca izari meilleur buteur niho ngomba nze ndakubwira nagi erega ibikombe byose Rotaro yitwa ko yakini igikombe cyamucitse naco nasi kumvo yiwe ntaca tatanze muri Ligue des Champions mugabo baciye mu nzira igoye bishobora kunanira uwari we wese nimba na Paris Saint-Germain bora bayelimine na Borussia Dortmund none simboni gitangaza cha Inter de Milan kuko mona Atletico Madrid nimba wonkinira match 29 ukansindira ibitsindo 20 ugatanga decisive zine indwi ukaba impliqué mu bitsindo 34 mu match 29 aho ne muri Ligue 1 mu gikombe cy'Ubufaransa ugakina match zitandatu ugatsinda ibitsindo 8 ugaruka uri Kylian Mbappe ajya Champions League yakinye match 12 aba impliqué mu bitsindo 8 yatsinda ibitsindo 8 ariko muri Trophée de Champion agakina match imwe agatsinda ico gitsindo kimwe muri Coupe de la Ligue agakina match zitatu agatsinda ibitsindo 2 aho hantu Kylian Mbappe uramugeranya na Lautaro Martinez ikintu kigomba guhatira ikintu reka ndagukwita kana Ligue Kylian Mbappe nazohabwa classement nziza na Ligue 1 ko Kylian Mbappe arengeye guhabwa izina na Ligue 1 ariko impenirisha hiziritse
okay yatsinze ibitsindo binga muri Ligue 1 muri Ligue 1 yakinye match zigera kuri 29 atsinda 27 atanga assistant uruhara mu bitsindo 34 mu nkino 29 Lautaro Martinez yakinye 33 muri Italy Serie A yumvise uko akazi kagoye kuri Inter gusumba kuri Paris parce que uganda n'abamukikuje nimuvise Ousmane Dembele kagira brother Barcola wundi arkaragura ariko na Baturam nimuvise Vitinha na Fabian Ruiz wundi arkaragura ariko kumwe nabo basaza ba Mkhitaryan nibaza ko ufise Vitinha na Ruiz ariwe mwiza gusumba ufise akagasore ka Nicolas Barella na Hakan Karnogo Barella ba Mateka yewe nta passe cyo mafise muri statistique mu mwaka wese ubwiza bw'ikirero ndabira Toni Kroos cyanda kugarukana kwa Toni Kroos dufate Toni Kroos ubwiza bwo bwashingiye muri contribution reka yukungene equipe garda cyangwa equipe la baro equipe ubwiza bwa Toni Kroos bwari kubikinira equipe uno museka tuze none kwa Inter Rwanda ya Lautaro Martinez akagashimo ko umukinyi mwiza avuyemo Lautaro Martinez abo babara nakagwana n'abandi mugabo karanogura nakagwana n'abandi karanogura imbere yabo ariko uno musi kwa Paris Saint-Germain wowe kubwira ati tubwire mwiza hagati ya Barcola na Dembele tubwire mwiza hagati ya Vitinha na Marco Asensio ari karakina tubwire mwiza hagati ya Nuno Mendes na Jean Hakim byo kugora biba bigoye nye kuvuga ngo mu yandi majambo Mbappé ari bien entouré n'abakinyi beza ari umukinya ari muhiganwa amaze mu myaka myinshi amaze kurimenyera n'umustare batwara uko bukeye nuko bwije na challenge Mbappé yarafise muri Ligue 1 Lautaro Martinez yagize muri Italy Serie A turayemeranya nta challenge yari hari muga mu buryo ubu reka cha tuvaho rero Kylian Mbappé Luis Enrique yinjiye muri equipe ya Paris Saint-Germain ayizanamwo system nshasha iza gukura Kylian Mbappé ku ruhande rwo kwitwa mu winga ikamugira umuataka ibitsindo 27 mu match 29 na assistant yabikinye ari mu numero 9 reka tuvaho ari nkino nyinshi Barcola bamuhaye umwanya batevye ko Barcola ari rokrinshasha ibi vya numero 9 Kylian Mbappé twabonye umenyereza atangura kwigenza muri quart de finale ya Ligue des Champions none Ramos yakinye kangahe Randal Koromwani yakinye kangahe reka tuzi hari undi mu numero 9 bari bafise kwa Paris reka tuzi statistiquement yego hari kibazo nta kibazo Kylian Mbappé kino cari kumuha Balon d'Or canke cari kumushaka ku rutonde gwiza ni Ligue des Champions ni Euro Ligue des Champions kuri Kylian Mbappé bagaruke kuba cha kabiri gishicanye yes Lautaro yagarukiye quart de finale nako huitième de finale batsinzwe na Atletico Madrid sivyo statistiquement uno musi Lautaro Martinez ari kumwe na Inter yagarukiye quart de finale muri Ligue des Champions afite ibitsindo bibiri Kylian Mbappé afite ibitsindo 8 bagaruke muri demi finale tuze mu yindi competition iri majeur umwe yatwaye Copa America yitwa umukinya subira mugabo yabaye meilleur buteur n'ibitsindo 5 kandi banayitwaye ubundi yagarukiye muri demi finale yitwa umukinya komeye indiscutable afite igitsindo kimwe na cha penalty hasi kimwe ni kimwe naco nyene cande cha penalty kuri Kylian Mbappé ni error ate canke sirate oya ni rate nimba error rero ya Kylian Mbappé yabaye rate ibitsindo yatsinze muri UEFA Champions League biramutereka imbere y'umuntu yatwaye igikombe cha Copa America yitwa kari we yarahetse equipe ariko ikibazo gihari ni kimwe naho genda umva agomba afise statistique ziri hasi za Lautaro biri differa cyane nta comparison irimo Lautaro match 6 pas zive zitanu kandi muri club nawe yarakoze sawa Messi atwara muri 2021 reka ndakigukubite kugira ibintu bigende neza soko zane Copa America batwaye 2021 Lionel aho nyene bagitwara Copa America Lionel Messi akaba yarabaye impliqué mu bitsindo vyaranze iyo Copa America niyo toba yarabaye meilleur buteur ahari kwitwa Lionel Messi vyonyene biraza bikabwira Lautaro ngo wewe nta huriro ntaho muhuriye na Lionel Messi ntaho muzohurira mugabo namusi nagomera gutangariza ikintu nimba Kylian Mbappé yabaye mubi muri Euro akaba yabaye mwiza muri Champions League no muri Ligue 1 abeza bose mwaya matournoi y'ama equipe nserukira bihugu ntibajemo kuko no musi nshobora gusigurira abantu ngene habuze Fabian Ruiz none reka tureke Fabian Ruiz no musi umukinyi mwiza Argentine tuzanira wadwaye Dibu Martinez inyuma ya Dibu ninde none ni he vyanditse ngo umukinyi avuye muri Argentine ategerezwa gutwara Balon d'Or nategerezwa kwitwara mugabo ugo rutonde uno musi bivaye n'ivyo Argentine yakoze abwirizwa ku profita arimwo Inter na chatayaye Argentine chatayaye kandi bikombe yarabitwaye mu vyo yakoze individual mani mwiza collective mani mwiza mu vyo yakoze Lautaro Martinez mu bikorwa yakoze la Nepas vyamupermeta kuja mu bakinyi 30
noneho arimo nukuvuga ngo rero mugabo muri batanu jewe uno munsi Landry no kumahigwe nimba wakinye Copa Italia ukayikubita Inter nimba nako yari Super Coupe d'Italie Copa Italia menga yatwaye Juve sivyo yes wakubise Super Coupe d'Italie ukabakubita Scudetto ukabakubita Copa America witwa meilleur joueur meilleur buteur individuellement collectif mugatwara ibikombe nta kintu na kimwe Lautaro tatanze haba muri club canke muri equipe nationale cyo tumataza imbere ya Lautaro ntaca tatanze nawe ivyo yatanze vyose vyamwemerera kuza muri 30 peut-être no muri 15 mugabo kwitwa mu bakinyi batanu beza mon cher ami nagenda guhishuke ngo pourquoi pas equipe itanamwese uyu ahubwo no mu bafavori yategerezwa kubamwo umva nagenda guhishuke ngo Kylian Mbappe kubera parvenye kwitwa meilleur buteur wa Champions League kubera parvenye kuba meilleur buteur wa champion aho Lautaro Martinez ivyo yatwaye vyose ndaza nkabisukamwe amazi Lautaro baramurenganije ndaza nkabisukamwe amazi yaba meilleur buteur wa champion Lautaro tsabaye meilleur buteur wa champion erega ko meilleur buteur wa champion ubibayemwe igihe erega none ba Ronaldo na ba Messi ukagira Balon d'Or zose batwaye nuko bazimerita mugabo haragera hano waramaze kuba iki rero kuki ayo makosa yagiye arabu no muzi Kylian Mbappe izina ryo rituma jimbere canke twebwe turabamenyesha makuru haba nta mahirwe dufise yo kuzotora mugabo statistiquement yabo no muturonsa amahirwe yo kuja gutora ya dutore Mbappe kubw'izina ryo canke tumukompare n'abandi kubw'ibikorwa yakoze n'ivyo abandi bakoze do ma part jewe gutora no tora sero n'ivyo yakoze mugabo monde turimo okay ni individuellement na collectif individuellement Mbappe yabaye meilleur buteur turemeranya ko wa Ligue des Champions meilleur buteur wa Ligue 1 turemeranya batwara ico gikombe ca Ligue 1 na Ligue des Champions batwaye na muri champion muri équipe de France ni yabaye meilleur buteur ni yabaye meilleur joueur na gikombe batwaye Lautaro Martinez individuellement ni meilleur buteur wayo mahiganwa batwaye ariko kandi collectivement baratwaye ivyo bikombe iki kintu turacemeranya yuko Lautaro Martinez donc turemeranya yuko kwanza Balon d'Or zose ba Cristiano na ba Messi batwaye hari izo batwara ubibona yuko hari abakinyi baryamiwe ico ntitucemera erega honyene niyo cengaruka none nimba bararyamiwe eske uratwari kugira ngo tubwire abantu statistiques urayobewe yuko ya rested statistiquement parlant Lautaro Martinez ni mwiza mugabo urayobewe yuko Balon d'Or yino munsi ni business ni giki kintu odandaza muri Lautaro Martinez wabuze kudandaza muri Kylian Mbappe erega turiko turadandaza nanje ndikone kubesha makuru voilà twabwiye ivyo turiko turavuga biri ku rutonde Lautaro Martinez yotwara Balon d'Or suko imbere ya Kylian Mbappe abwirizwa kuza mu favori abwirizwa kuza mu favori nimba no dufata karero aba favori no munsi sivyo haraza Vini yabaye meilleur joueur wa UEFA Champions League bakanayitwara bagatwara La Liga sivyo hagacaza Jude yabaye meilleur joueur wa La Liga bakanayitwara ari no mwatsinze ibitsindo byinshi kandi yageze final ari kumwe no mu giseruko y'igihugu wabongereza sivyo hakaza Rodrigo Cascante batwaye English Premier League arimo akinyi beza City Fise akaba n'umukinyi mwiza wa Euro kandi banayitwaye muri Espagne ico kintu hakaza Daniel Carvajal yabaye mwiza collectivement gusumba individuellement kore ko collectivement umusaruro we yagiye arafasha abandi haba kwa Madrid no muri Espagne byatumye ibyo bikombe babitwara inyuma yabo rero baba beza individuellement na collectivement naro taracaza individuellement plus collectivement ni mwiza Mbappe ni mwiza individuellement mugabo yarabuze collectif c'est moi iyo collectif hano yari kwironganiye ni gutwara Ligue des Champions no gutwara Euro cyangwa kwitwara neza muri Euro kugiwe mugabo individuellement yarabitsinze mugabo uno munsi muri Ligue des Champions none collectivement Paris Saint-Germain bari beza Mbappe yabaye mwiza collectivement muri Champions League bagarukiye demi finale aba meilleur buteur wa tournoi tuvuze ubwiza collectivement bwa Mbappe nuko akazi kiwe individuel kari gutuma equipe igira umusaruro mu buryo buri collective ndavuga ngo kugitwara nkuko kuntu dufata karorero Vini yabaye mwiza individuel mugabo iyo individuel yiwe yaratumye collective my equipe cyitwara igikombe cyitwa nde UEFA Champions League nuko rero bimeze kuri Balon d'Or twabigarutse ko neza cyane abantu ngende ndabakubise Seromo nabonye ari abariko barabisaba ngo mwe ngo mubona gute abo yitwara batwara Balon d'Or batatu je uko ndabatondeka oya nyeneye twaramaze kuba tumubabwira bakayimwima ndabona ngo anaje bakayima Vini ndavuga turukoba n'uburura caharura mu bazungu kubganje kubera yuko ibi bintu birimwe ibintu byinshi nimba gutwara Balon d'Or ari travail collectif ari amatrofe Carvajal yo itwara nimba gutwara kano gashima ari kote individuel
muri no mwanya noca mfata umugabo yitwa Jude Victor William Bellingham nkayimuha kuko individuellement ntaca atatanze aho yose yagenda araca individuellement no ikubita Carvajal ari hahandi uvuga uti oya Carvajal navuze collectif kutavyumva ega tuvuze collectif ni umusaruro wa equipe muri rusange ya imigwi yose yabayemo Carvajal collectivement bavuze ibikombe Carvajal araza individuellement ivyo umuntu yakoze ku giti ciwe ntaco Jude atagize gute atatanze individuellement mugabo rero duciye dufata tukabikombina lo collectif plus individuel bikombe mwaciye mutwara nibiki aho Vini araza ubwa mbere mugabo rero konca ndabatondeka no kugukurikira kome jewe mbona ko tous les détails doit compter Vini ni wa mbere Rodri Cascante ni wa kabiri Jude Bellingham ni wa gatatu Carvajal ni wa kane Lautaro Martinez ni wa gatanu abasigaye bazokurikiraho nuko je ndavyumva